Abanyarwanda bo batwatatse kuva kera muri Twari bwabibone man Twari bwabibone hageze aho mani baza gutegura igiteramo bagategura igiteramo ngaha iwacu bakaza umunyarwanda kamwe yateguye igiteramo bro igiteramo Bruce Melody yakoreye ino niwe yaciteguye staff nibo bagiteguye twebwe urumva twari tukiri mu ruhumyi twari muri turinshuti turumye ego turafashanya nabacu nababanye kumbe bo bubi ava yuko baza baricara bagakora renyo imara nka 2 semaines bari muri renyo kabisa ati tubahomore gute gura kibuga c'indege amamedia twebwe mu Burundi twagenda ku kibuga c'indege kwakira nka Kenisol umwana bro ngana na Wiz Design umwana ngana na ari musi ari nojirino jara musumba cyabakiriko ariko tukaja kumakiza amakamera 70 ingahe kumbe no mukinyiro bateguye kabisa baca bafata randri amamagara media ego yo mubonye imbwa irinze imene ku buhanza kabisa ntibamenye inzoga imwe nize mubona jewe koresha umwanya hagize aho jemba serie ibintu je ndavyicuza man hariye mpora nshaka no korona inyuma gato ingaha ca gihe c'abanyarwanda nyene kuza demana twaramugwanije bro kabisa kandi yarafise ivyumviro yarafise mindset kuze pasura ariko mutererana kabisa tugatumwanya no munsi yerema turiko turayikenera jewe koresha umwanya nimurabe ivyo nkora nivyo nakoze mufata akanya munyumvirize basi patriotisme basi ndimo basi mwumvirize basi ukungene fise uburibwe bwo kubona entertainment yacu y'u Burundi igeze ku rundi rwego kabisa nimufata akanya muhereza agaciro buri murundi wese bivanye n'icari n'icashoboye nimuhereza umwanya muhena agaciro abo bantu b'Abanyarwanda canke abatanzania canke abaki nta nakimwe badusumvya nta nakimwe badusumvya pe urabona ko turiko tuca dukora ikiganiro umupaka umaze igihe kingana ikiwugaye si gito hari umuntu ako minduru ngo nkeneye ngo nta numwe namahoro menshi abo nibo bazikoma nose babanda batera induru DJ Bene ntabonye ntuzeye post ya postinze ngo ndakumbuye umukeke kabisa none hari ana mikeke iri ijya ninzira ngumbuye umukeke acaza system yayi ufise ikibazo ca mibe canke izindi ngora zo munda ufise ikibazo c'itosekara y'inzira y'ibifunguro yo trouble digestif ufise ikibazo c'uburuhe bw'igitigu ufise ikibazo c'itokogwa y'inzira y'amaraso canke y'umubiri ufise ikibazo cyo gukomogwa n'igikoko canke ufise ikibazo cyo gufungirisha no canke mu byo wanyoye kazi cyane mu kigo Sanibu kirabigufashamo iherawe nawe cyakuzaniye ingaburo muti allergy blotte please irabigufashamwo igakemura bigebezo byose twakubariye woba wipfuza icyo tugufasha dukorera muri rohero ya mbere kuri Avenue Pierre ngenda ndumwe inimero 22 mbega uburi kure cyane udashoboye kwashika twakure kuri 69 ubusa 87 majana 756 canke kuri 77 93 67 turabahaye ikaze cyane kugira ngo amagara yanyu abanda yamera neza kuko gukira ingwara niko kuramba. Hello everybody, it's your boy Kodi Mr. Broker, the first kid from Tuzopatiland, aka Metre Privara. Abakunzi ba Kamo TV turongeye kubara mutsindi ncuro n'amahigwe menshi kusubira kubana namwe kumbura ushobora kubugwaye atugo umutima wo kwihangana ukomeye naho cyo gupambana mutama turonka amafaranga ewa ni ibintu byose bigende good sana. Yes, no muzi tukaba turi kumwe n'umuji wanyu musaze mu mumenyereye cyane sindi ndakumuvuga ahubwo gusa ndamuha umwanya kugira abanza baramutse hama tuyage. Okay guys, imeze neza cyo ndaho no kuri kwimana ndaho ndashima Imana kandi turishimiye ikirere cyo cyacu mu Burundi kimeze neza cyane kabisa muse atari izuba akima atari imbeho akima ushatse kwambara urupira ushatse kwambara isengwe kararyoshe vraiment Koreshumwanya wirekoye cyane no munsi by the way no munsi wambaye ibintu nyine ewana biri free ewana kusengre ngasha impuzu ko atari nezi wanje happy waratero ivyo impuzu ari impuzu nagomba kugira nagomba korana ikiganiro cyo mvuga ati iki impuzu ndayumvira kubera ndamaze kuyikoresha kabisa gani cyangwa umuja wanje pasito manati mwizo bo maramuri tsafisa wera wiswe babwira direct
none ko taco bangira gasha je aba bantu bakurikirana amajambo je ni bankontra ko bagiye kunkontrola uzosanga banegwa ibintu byinshi cyane uzosanga banegwa ubwano ngo nusukoje banegwa ngo urukoba gwa ukunuku usanga banegwa ibintu byinshi niyo mpamvu jewe nizera ko bitega icyo mvuga bataja kuraba ukondia kabisa ndazi barayibona Koreshumwanya wabaye gangi sana oya sana oya mari none si blague vrem Skewe ivyuma cyane umuntu muto maneze je ndi muri numba y'abantu bato bato gusa abantu barabakwihenda ko ntibokwihenda ko ndabizi ko mwihenda ko ni kimwe no kuntahura n'ikindi buryo umuntu ndakwihenda ko aba yanakubahutse deja kabakabaye kabisa ko umuntu akubaha gusa no kukwihenda Koreshumwanya rero twiyagira ivyatuzindoye sasa ni ubu taje twakoranye ikiganiro niho twabona kuri Instagram y'umunyamakuru w'umunyarwanda mu influencer mu promoter Dumba agipostinga aravuga amajambo aravuga ngo ndi nkotanyi ngo natakira hose n'ibindi vyinshi sinzi vyagombye kuvuga niho ko bavuga ko nawe uri mbonera kure ndibaza imbonera kure uri mbonera kure nawe ni nkotanyi ugaruka twese abarundi turi mbonera kure nawe rero tubonera kure imbonera kure mu bisanzwe n'umuntu abonera kure kabisa babanze kubona ijisho ry'intuze ry'iki ari igikoko bro kibona no muri Kongo kiri ngaha ngo ni inkona bisanzwe ubonera kure mu bisanzwe umwansi wamubonera hakiri sana yaranditse amaposte kumbura avuga ati abarundi ndabakoma n'abanyarwanda nkabakoma burya bintu baba vyakiriye gute nari yakoresheje video yiwa none gukoma abantu nibisanzwe kandi ndakubwira ikintu uko di urabona jewe je ndashikiriza ibintu ndatanga content hashikiriza ikintu kiriko kiravuga muri industry rero harabo gikora ko kandi bo bitwa ko badusumba bazi ko bari hejuru yacu ariko bikarangira bagize nti badukurikiranye kabisa rero man jewe bijya bintu ajya amajambo nashikirije nta n'umuntu numwe nayakuyeko yari content ari mu gihugu nkuko uvuga ati hari ibintu biriko biravuga vy'imakamba je nk'umu influencer nk'umuntu amenyereye entertainment showbiz ndazi ngenda bivyaza umusaruro ntarinze kuja imakamba kuva ndabimetriza direct rero bajya je ntabwo nkurikirana nabo mana je nta na Instagram nigiri ni kuma Instagram c'est vrai yego ariko ntabwo ariko sa kudakoresha Instagram kuko udakoresha Instagram akoresha urundi rubuga ukoresha Instagram ari zinde mbuga dakoresha uwoze musaba tozereka rero hari abafana je hora banyereka urabona wowe ngo umutwereke ngo Abanyarwanda uzana ngo bavuga ukunukunuku no kubavuga nibisanzwe ni gihugu kibanye kandi showbiz yabo tuvuga n'ururimi rumwe nanabitahura uno munsi uvuga ku Tanzania hari gihe batona bitahura borinda kubaza abarundi bari hari ati amongeye yagiye hapo kabisa ariko umunyarwanda direct ahita kumva rero kandi twebwe mu bisanzwe ingwano turimo twe turacari mu ngwano n'abanyarwanda kabisa niturabarenga abanyarwanda kugira ngo dutandukire ku bindi bihugu vraiment ndakubwije ibintu abaririmbyi bishira mu mitwe ngo batwara abarenze ngo tugire nteo y'abanyarwanda ntabwo turabarenga kuko bakirondera content yacu bakayigarurira kabisa bagikora content ikadushikira bien avant bisigura ko abantu bataho ntibaraja barakudusiga kabisa bisaba iki rero bisaba iki bisaba ko tubahomora bikwiye bro abanyarwanda baradukomye bikwiye kabisa uno munsi abari bariko barakora bariko barahomora ni ntarugwa ariko mu Rwanda n'abandground bari bageze aho badukoma kabisa bisigura ko kiya kinogo biyimvye n'ubu nikirazibigwa bien kirazibigwa neza frère uko nukuri sivyo twebwe uno munsi hari abarinzi bitwa ba G-Flox n'abapete bafite impano tufite abarinzi bitwa ba Munago tufite abarinzi nka ba Thompson ntibarageraho bo bageranya n'umunyarwanda bakidingabirana baca bagutwenga kabisa ariko abanyarwanda hari yageze aho bagereranya mani umwana wo mu Rwanda bakamugeranya na Fizi bakamugeranya na Sat none twebwe turacakompara Satbi
n'umurivyo mu Rwanda urumva duteza gukora kuri za elema ziriko ziragaragara cyane urumva ariko birasaba ko twongereza ingufu nyinshi ibikorwa twe dukeneye ibikorwa nta bindi abarimvye tubakeneye nibikorwa batwokipe nibataduha ibikorwa ntituzoba okipe urumva reka ndakore ikintu kimwe abanyarwanda kugira ahantu bobo imitwe yabo ahumengo nikora neza mu mitwe bobo bazi neza yuko umengo entertainment yabo iri hejuru cyane bararenze nje ngoma ndakubwira abaririmbyi babiri umuririmbyi wo mu Rwanda n'umuproducteur wo mu Rwanda level zabo zikiri anda zicitwa nka loko zicitwa nande wagombye kuvuga ndena reka ndakubwire Bruce Melody Bruce Melody abanyarwanda bazi ko ari umuhitinzi bazi ko ari umumeshi mbe Bruce Melody ntafite indirimbo na Harmonize yego ya Zanzibar ya ni promo ni publicité ntabwo ari indirimbo ntabwo ari collab ya Zanzibar ni si collab igikorwa collab si projet ni publicité Bruce Melody abanyarwanda bazi ko ari arenze kabisa none Bruce Melody Harmonize yaramuhamagaye igihe yahamagaye Sapi oya ni yamuhamagaye okay mbwira igiteramo Bruce Melody maze gukora hanze kiri international apana za anniversaire za célébration igiteramo nk'ibi vya Diamond ubona mbwira oya shasi nibaza nka muri arena iwabo iwabo hona nawe wanyushe kakagugashira ku meza nina kuraba ngo papa ni hari iwanyu ni iwanyu ariko Bruce Melody nta level ya Harmonize afise aho tuvuye mu Burundi tugiye basi bo bazi yuko basi baturenze ego muraturenze reka tujabuke gato igusa Tanzania Diamond level ariko bogiranya n'umuririmbyi numwe mu Rwanda nibatekereze rero bamenye yuko ataho nabone nkuko twebwe tutarabaheza neza kubatsindagira nibatahure ko natwebwe bataratujabuka none Koreshumwanya wowe waze ko tuzavana tubarenga canke bazosubira bivyukiranya batabarenga ni itegeko sigisabo ubiriza element nawe murambona aririmba no produce element uwo mushira hamwe na estuke Liza oya ngomba kukwereka neza ko abanyarwanda batahure ko abarundi batarabarenga turacari mu kigigigigi ni kwimana kuko yabo baturenze none bosimba Tanzania bakaja Uganda oya bosimba bakaja Kenya oya nibamanze twebwe ntibaratujabuka urumva twe barashinze ikirenge mu Burundi ikindi kirenge kiri mu kirere byaranse ko tarukira higa urumva rero abanyarwanda barakwiye gutahura ko showbiz yabo twebwe kuri showbiz turabasumza gukrea content turabarenze kabisa turabasumza na kure ahubwo banatumaze ko ama content navyo bakre yabo bakre za kibu Rwanda unasambanijwe n'abahungu 10 ubona Boni byo bakirimo bizo bazi gukrea icyo ngomba gushikiriza ni ki ahanini kabisa abanyarwanda nibicare oya nari binisugwe nibabigishugwe rikora ndakubona nibabigishugwe karagaciyemo kandi ufite nka blague kandi je ndazi muramaze kunahura amajambo nkunda abashikiriza mukayatahura Koreshumwanya n'umunyabwoba guys ndasubwoba ndumuntu urumva mu bisanzwe Kwanza manzi ndababwire kwanza iki abantu batanziko n'abanyarwanda nivyo bagira bamponda mani ngo jengo ndi mbobo ndi ikindi mayibo ndi mani je baramponda kwera kunge niyubatse juko niyubatse nariko ndabarondera ariko ndabakriya no sinabame mwaje ariko ndabakriya ariko ikana wategetse none barinzanye rero bro birakwiye ko abanyarwanda bicara bagatekereza kabisa tubanze natwe tubereke tubahisomo tubasubize kwishura tubanze tubasubize kwishura bamanze bige kuko kera twarabigishije ntibabitahura ntibabiha agaciro kizo yarabigishije yarabasomesheje kabisa bereka sabi barabajamwo arabereka urazi indirimbo ya Njuga Band Njuga nenda baby none unavotembea afolo iyo ndirimbo sabi yakoreye mu Rwanda niyo clip ya Karu muri clip za mbere mu Rwanda ikozwe neza cyane clip nziza cyane
bajya ba Urban Boys ntako batakoze kugira Sadbi bamwigarurize kabisa turekane n'ivya kera je jusqu'à maintenant umurundi wese akoze neza abanyarwanda baca mwifuza bagashaka ko ahindurana nationality yego baragukeye uburyo bazonerare bakoze video nziza shasha kubana yego urumva bro bakoze boy bose barabaye amana baracatonka baracafisiga akantu ko kwishira ku bantu none Diamond yagiye muri arena yantuze yama award ya Trace sivyo iyo urazi impamvu yabaye ya Trace ni leta ni guverinoma yabigiye mu byo byose ndenda kubigaruka ko barabitenda barabitahu ntabwo ari uburemere bw'igihugu bwa entertainment y'igihugu bwatumye itegura kiya kintu oyaye leta yabigiye murabikora iravuga ati tubigenze uko urumva reka ndabereke uyu mutipe ahantu batagira n'ubwenge ababaririmbyi mu Rwanda uramaze kumva indirimbo ya boda boda Diamond na The Ben ya ndirimbo mengo ni ya Diamond yego Diamond yamusumbije kwambara yego yamusumbije kuririmba yamusumbije urumva yamusumbije buri kintu cyose ngerera kirazira ko umuntu indirimbo ari kwawe ayiga gusa kandi yaranamugaye niwe yayipo ahubwo aho ikintu cyabaye yaraje urumva igihe habaye Trace wabonye kuri stage nyine yaramwishe kandi amwiciye iwabo man nibanze basubire twebwe nibatekereze nga tumanze tubahisomo kabisa sivyo tumanze tubahisomo hama bamenye ko bajabutse kuko iyo baba bariko baraja kujabuka na twebwe ngaha turacabakosora kabisa reka ndakubwira ku kintu kijanye n'imbuga n'izi mbuga izi mbuga ngurukana bumenyi nani si YouTube tuko turavugirako kabisa si YouTube no rubuga ruto Cristiano Ronaldo ntiyarayavugishije isi yose kwera YouTube gusa urusuru rubuga ruto Abanyarwanda bifokasinga na Instagram sivyo Instagram none ko bifokasinga na Instagram kwera kizi content tushaka kuri YouTube na Facebook ariho baza kuzitora ama commentaire ubona ari menshi cyane kuri Facebook y'Abanyarwanda kandi bifokasinga na Instagram umva ko banatubesha baratubesha twebwe imbuga dukoresha nizo tubona neza ziduhereza zituma ubutumwa bwacu bushika sivyo imbuga dukoresha nuko tubona zitwinjiriza kanoti kabisa no YouTube iratwinjiriza kanoti Facebook yagira nyinjiriza kanoti kandi message ntanzi irashika kabisa hagira bakorako kaba kirangiye cyangwa akoresha umwanya novuga karakagaye abanyarwanda bitwaza yuko waturenze mu bintu bijanye na entertainment kubera uravye nka ngene imbuga zabo ziba zihagaze bacuraba nizo Burundi harimo ka difference biratandukanye cyane duhereye ku biganiro bakora ndetse n'amanuza nubwo mu ndirimbo z'abartiste ko turabarenga ivyo jojo barabize kuvyemera sigisabo twarabarenze za Berisi maze kwita ama views menshi cyane ubu rero je mbona yuko bo bitwaza kujya kuntu imbuga zabo ziri hejuru cyane nk'amanuze nkazi ama television online bikaba ari byo bituma bifokasinga kugira babone yuko baturenze urabona ivyo kadi ntuzona behe n'agaciro kubera ivyo bintu burya umuvyeyi agusumiye inyama n'umuvyeyi agusumiye ibiharage ugafungura ukaryama ukavyuka burya bari umuvyeyi agusumiye kabisa ntibiharurwa ngo uyu muvyeyi ngo niwe afite agaciro ko ngo yagusumiye ngo inyama uyu nawe ngo ntagace afite ko yagusumiye ibiharage izo mbuga nimba bo babona views nyinshi kabisa none ikibazo kiri he baca batuga nimba badisumbye ama views ikibazo kiri he karuraja kubasa ko aribo baza kudusaba kandi badusumbye ama views badusege sivyo ayo ma views sinzi ingene bigenda bro sinzi ingene bigenda kugira baronke ama views menshi ariko natwebwa yacu ayo turonka araduhagije kandi turabaye umupaka umaze igihe kingana ikiwugaye sigito hari umuntu akoma induru ngo nkeneye ngo nta numwe n'amahoro menshi ahubwo nibo bazikoma none se babanda batera induru DJ Bene ntabonye ntuzeye post ya postinze ngo ndakumbuye umukeke kabisa none hari nta mikeke iri ijya n'inzira ngumbuye umukeke acaza system yayi bro ikibazo c'ama views ni ikibazo gito cyane uno munsi
Fizo yoshatse kuboostinga akaguhomora ibanga ni rimwe kabisa niwe apanga ama views akeneye ni Harmonize uraje views arumva hari n'umusangi ufite 2 millions de views utayizi ego ariko mu bisanzwe cyo mu Burundi ndirimbo kwije 4 millions de views 3 millions de views abari hits wana ari kabisa views zidori rero ivyo mwe nibi bakange twe nidukora umuziki tubahomore hama bazoyamanika Koreshumwanya Abanyarwanda barashobora kuba nabone bagira ikintu bazibwira ko mwabatatse cyane mwe nasimbizi minomi oya sije nasimbizi twabatatse mwabatatse fo Abanyarwanda bo batwatatse kuva kera muri twari bwabibone man twari bwabibone hageze aho mani baza gutegura ibiteramo bagategura igiteramo ngaha iwacu bakaza umunyarwanda kamwe yateguye igiteramo bro igiteramo Bruce Melody yakoreye ino niwe yaciteguye Stephen nibo bagiteguye twebwe urumva twari tukiri muruhumyi twari muri turinshuti turumye ego turafashanya nabacu murababanye nababanye kumbe bo bubi ava yuko baza baricara bagakora renyo imara nka 2 semaines bari muri renyo kabisa ati tubahomore gute gura ku kibuga c'indege ama media twebwe mu Burundi twagenda ku kibuga c'indege kwakira nka Kenisol umwana bro amgana na Wiz Design umwana ngana na ari musi ari nojirino jara musumba cyabakiriko ariko tukaja kumwakiza amakamera 70 ingahe kumbe no mukinyiro bateguye kabisa baca bafata randri amamagara media ego nanganga ngo ni 20 safi cabarura kuri 100 ni destano kuri 200 ni media 10 kuri 400 ni media 200 ibaze media 200 ziragukika dolari jana kegi dolari yari nka yari dolari jana ama media mwese bacamo ariko mu Rwanda je bambwiye ati narigeze ukibaza ati none maze muri vyoza hiyo byogenda gutema media ngo wa ngo twengo na Abanyarwanda ngo 200 gusa y'Abanyarwanda iyo ni media imwe cyamvuga ati ya media muri ha mu Rwanda umva wewe uwikomeje cyane ufata media zibiri kidumu niho nyene bamwakira media zibiri na telefone ego urumva rero mo baradusunze ubwenge ego ava yuko baza bamanza bakicara hasi ati bwana tuhomora babono ndakira tu kuri system ngabaki system yo wafise hit mu Burundi nandirimbo irikira zibiri kabisa direct rero natwe ubu twarakanuye byahereye ibukuru ndabisubiye kabisa abubiri ewana igaturugwaruka igatwe n'abadebena haturangana bone nkubeshe atwe n'abadebena naba ba Bruce Melody nikuri tutanga abo badumba bo barazi ko ari abana none dumba wata kumenya simbizi na dumba ninde asumbundi imyaka muri entertainment simbizi arakazi dumba dugiye kuri burya bu challenge yazarakora man je nugo Alan Zeriri no kuzana Alan Zeriri azi entertainment y'u Burundi n'u Rwanda kuva kera aba badumba bro urumva rukungene bo mani gisinzi ko abantu umonye bashaka kuntaho hari umuntu ashaka gukrea ikintu kituma avuga dumura ziko yavuzwe nk'umupede no biracavukwa kari umupede urindi iyo content eske nivyo uramaze kumubona bariko baramujya oya man we clear content nkuko je nabakriya abantu n'imivyimbo niki nka generandi umuzo wacu uruma n'inzira imwe birasa ariko yose ni gukriya ariko basimbizi bakera barabona neza ko bakora system ya entertainment ukabona neza ko bavugira entertainment kabisa ukabona neza yuko bashikira mani reka twebwe ngaba aba promote ubona ba influencer b'Abanyarwanda twebwe twe tubasunze ubwonko tubasunza igihe kabisa kuko je wigihe sadbi aja mu Rwanda turi muri team Satu abo badumba ntabari bahari ariko team Satu yaravugwa team Satu yaravugwa rero bo bazanye strategy yo kutwereka ko baturenze cha turatinya baca barabandanya cha barakomeza ku muntu mweretse kumutinya aca akufatiranya aho nyene najya no umuntu akwirutse ko kiruka ahubwo dumba ma challenge indirimbo nyinshi niza barundi kuri Instagram yiwe yego none baza ko ari iki ni murundi ujya nuko twishirako kya akoresha ni nkuko ugiye kurondera umukobwa ubanza guhiga itumbura akana kiwawe canke
meruka urumva kwanda kuri cyo kugira wagura inzira cyo iyo rero twarayugaye cararangiye kabisa twarafashe mpiri Koreshumwanya kabisa ama tukiri kyo osije yadomba nyene gatonyi nziko turamupromotinga cyangwa nk'ibiki man ibyo bintu muvyishemo abafana bo muri ama commentaire kuri Facebook ngo uriko urabavuga ukuntu ko yakubavuga ni easy ni simple sivyo hari igihe usanga tuko turabavuga tuko tubavyaza umusaruro erega umuntu urushobora kumwereka ko kumugirira promotion kandi uri kubamuvyaza umusaruro ibaze nk'ubu wewe wo guha kiri kwakira ngo mu branding wewe kodi kiri kwakira ari brand yo kumu brandinga we ntuburi uprofita kumuvyaza umusaruro peut-être ari cyakeneye bya biganiro aha atshikiriza ubutumwa bwiwe amakora yisanzuye y'amasezerano ariko we nawe uri kumuvyaza umusaruro wiki kwizina giwe kwanza kiri we twebwe nga bo bazi ngo tuko turabavuga tuko turabamamaza okay twe tuko tubavyaza umusaruro izi ni tag tuko turatera mu Rwanda byari byaranse ko twinjira ubu twinjiye kandi tutagiye kuri Instagram tudakoresheje Instagram content ugura Instagram nta niyo nzuguru Facebook nyene iyi YouTube nyene jewe tuko turabinjira kandi nta bubasha afite bwo kuzibira hacarangiye carangiye rero nibasome rero bamenye kungene game ikinwa kabisa aha turi mu gakino batwigire ko no gukreate ama content by the way sasa akoresha umwanya bivanye na content ujya mukobwa ari salon ya Haidumba akaba ari we ayishira hanze kandi yari kwa bundi umuntu ayiha atari umunyarwanda ko wacuva ko bari n'umunyarwanda ujya mukobwa nawe ntiyasigaye yaravyemeye yaragize icyavuga aravuga ati je ndi umunyarwanda ujya mukobwa n'umufana wacu sa kabisa none mu munyarwanda terke cyangwa cyo mukobwa kuri Facebook yewe nabonye afite ababoni 140 sako apana sako mbeka mbari sako Texon ivyo posting agenda bibona arakeneye fan base nawe yaraje muri commentaire Koreshumwanya aragira icyo bivuzemo naranayipostinze commentaire yiwe kandi ujye ngo ni umwana ariko ubu Burundi yarabugenzuyemo narabibonye kabisa amafuta kumwe na bafizzo bajiste Gaël basi ba DJ Pole urumva ino game yarayigendereyemo cyane kabisa ariko ujya mu demo yari yavuze ngena tobo yarusinze ariko ino nzira natwe ariko arondera ngena tobora natwe turiko two urumva wariko aragura yinjire kabisa twe twagura twinjira umutwe de juriyo uriyo de mutumba we abanyarwanda igabo bazi bro sinzi kuri kuba nahura man bo bazi ko strategy zabo ashaka kugucokoza ukaca umuvuga ngo ku kinyamakuru ugakora ibiganiro ukagira ngo akaca yitandika ama commentaires screenshot akagira ngo arakubyaje umusaruro ariko aramenyekana mu gihugu ariko natwebwe twebwe mwari muhari mu gihugu urega abanyarwanda mu gihugu twebwe bariyo kabisa urumva bariyo baravugwa nta murundi atazi muri byo mu Rwanda vrema ariko twe mu Burundi hariho abantu benshi batazi no munsi byari abantu batari banzi mu Rwanda ariko ubu bakomeye eka rero imiryango yuguru bakome bose bakomere hamwe ariko bijya twinoge mu mani turayizi bro turayizi mugendeye mu gihe kinini Bisimbizi yavuze yuko abanyarwanda baturekera ivyacu nabo tubarekera ivyabo wewe nk'umuntu azi twishi muri entertainment kandi ukabuze ko bajya abantu tuvuga ururimi rumwe nta kunumva kumwe ngo barihenzemo na gatoya uvyumva gute no hano umurozi amubitsa umwana kabisa kubarekera ivyabo nabo baturekera ivyacu ivyo bintu jewe kuri jewe sinumva neza yuko bisomoti ariyo solution ahubwo jembo numengo kuko mana abanyarwanda tubaje igihe kirekire bro dufitaniye imiryango aha twese tuvuga uku twese hari imiryango yacu iri mu Rwanda bro kabisa hari imiryango y'abanyarwanda iri mu Burundi kandi myinshi byaramaze kuba twaramaze kubyarana abanyarwanda baravyaye ku Barundi abarundi baravyaye ku banyarwanda ibyo byararangiye bifu ingwani hari siyo gutererana oya niyo gupimana kime niyo gupimana tiwana gonga ni gonga urusha arayamanika kubatererana
muri twe tubareka abanyarwanda turwane n'abandi gamwene wacu abandi twasha turwana je mbwira n'abaganda abandi twogwana abaganda reka abanyakenya abakongomani reka bro nibo dushoboye rero kurwana kushatse kuvuga sibo dushoboye gusa ahubwo hakuja ku ngazi ya gatatu banja ku ya mbere ya kabiri ugenda gusimba ingazi gusimba ingazi kandi Imana ishimwe n'abantu ko baratahura ko abanyarwanda turiko turabasumvye ariko nibijajare kuko uwakuriye avance umwivyukiranije n'ubuzina w'integura bari karategura mu nyuma kabisa nitwijajare nitubatengo bareka ibyacu ngo tubareka ibyabo oya twe nidukora ibyacu bibakoze ko bakagira icyo bavuze nitubashinja icaha kabisa we kora icawe wagiteguriye na nisiguro uvuze byinshi usigura byinshi urumva uhomoye umuntu baba bamaze gutegura ati niyambaza ndamuhomora ndamwongera uko rero tugwane nk'abibikira akiba apana kugwana abantu bafite imyampinga ino zaheze oya tugwane dufite imyampino mu mpande zose iyo bica hose duhomora hamwe uzorambirwa azoyamanika ko Abanyarwanda sabana bro sabana strategy bakoreje mu kukwinjira sinto urumva natwe nimba twarayivyukiranije tukaba umengo twabashize down bitsaba yuko twongera gutsindagira kabisa ko igiti ugikatiye hejuru kirasubira kumera ariko rondera ingene urandura tihari kure wanashima uturire uco gishira habona kwisima gihiye uco giturire nizo kwijajara ati je nahejeje naho utaraja bukuruzi ngo reka je ngaho nyene harakantu ngomba kukubaza gatonye uravuze yuko barafise ubuhinga bunini bakoresheje kugira badufatiye kabisa cyarabatwaye n'ugiye kandi ubu uri kuragerageza ubona two turabafata tugomba no kubarenga kantu ngomba kubaza kumbure tubatwarana kavuganye kundi munsi gusa ntitukarandireko urabona Diwane karakora amatuwa ku mantuze ku mateleviziyo mu Rwanda yarayakoze mwarabibonye biga bijya bintu wewe wabifashe gute again ijya tuwari karakora Diwane ubona ari content mu Rwanda oya bro mu bisanzwe Diwane afite strategy kugukriya kandi igihe Diwane yakoze uyu mwaka yagiteguye no mwaka nyine amazi igihe kirekera kigitegura rero byaratevye ukavuga ati cyari muri plan gusa kugikora sibyo ni ubu wotegura igiteramo muri Kongo yego hagatera intambara bari waragitegura ushaka kuyaranje uburyo bwose ati nishaka amafaranga abantu nishaka favors manini rero bijya Diwane ari karakora bijya nibisanzwe n'ibintu biri simple si content ahubwo yari kwicara hamwe akavuga ati icuka gihari ikirere gihari kimeze gute ava yuko ajabuka kuko vyasaba yuko D1 mukugira aje mu Rwanda ama media kwakunda Abanyarwanda rega wembe niwe ure dukoresha ya nkota nyene bakoresha ya ma media za kukwakira nk'imvura yaza kubakira nk'imvura Abanyarwanda natwe niyo twaca dukoresha twaca tumusezera D1 nk'imvura hajya tugatera attack tugataginga bakabona ko Diwane aje mu Rwanda hamwe bavuga ati mu gihugu honyene ni content natwe ino turonse umusaro ko Abanyarwanda bakorera ku byacu yego twe nuko tutabikoreye ko niyo mpamvu babonye ati ntango vubigiye urumva nta bikirenze bro icyo yakoze cyari mu nteguro yitampurije avuga ati duko strategy bakoresheje kiya kirenge nico duca mu kubayikoresheje mu byacu umva biracari byacu natwe bisaba yuko ijya strategy ariyo duca muri kirenge tukaca tuyicagagura kabisa none ubivanye n'ivyo ubona ari karakora ubona hari ikintu kinini uzavana bimwongora nta kintu uriko urabungura kuko ni indirimbo ya ngira yatumye ajayo ni indirimbo y'amapiano nshasha so ariko nta impact turacari muri sitaki muri sitaki aha ni turajayo sitaki turacari muri sitaki Diwane aracari wa sitaki bro iyo ndirimbo nshasha ntabwo ari hit wombwira ngo yo ikorera na tuwa ngo yo ikorera ngo show yitwa gute iyo ndirimbo kwa aha niza ko ijya si hiti nka sitaki tubitahura ivyo bintu kabisa vyasaba ko basi n'imiburi buri Diwane yari kuja mu Rwanda kuri jya sitaki kabisa hari hiti mani hiti yakubwira umuririmbyi nazo abarinzi bacu bari kungene bapanika bibikeka n'ubukosho
no nk'ubukosho yewe ga yega ni hiti kosho ego kudira kosho irasumba hiti kode sana kosho irasumba hiti amaririmbo menshi yasohotse urumva y'abarundi n'abanyarwanda rero korera umwana ari agamburuka niwe ugurira impuzu niwe ufata neza kabisa shaka gufata neza umwana atakugamburukiye ahantu yakugamburukiye ukifata neza kurusha sitaki oya mu bisanzwe T1 yari kuri temporise tukamaza tugashusha imbuga tukamaza tukaja kuri kibuga c'indege birakukumbuye bijya bintu mane uzobikorere nka surprise ari tag nimwe twabukorera bw'ije no kizigenza nimwe twakorera bakiniso bakivumbi kivumbi king umwana wejo koresha Afrique banazimye bajya pezi none twazimije biro bazimije kabisa koresha umwanya imbere ko turangiza ikiganiro cyacu ndibaza byabayemo ko kiba kinini bivanye n'amajambo akomeye bagira utange into yavange nibi cange sinzi ko ufite ijambo wobwira abantu muri rusangi yaba abanyarwanda n'abarundi bene wacu kugira industry ya entertainment ibandanye isingimizi batwigiriye ko bo reka ndabohereze impanuro gatoyi abantu basanzwe badukurikirana kuri izi mbuga iyo mubonye imbwa irinze imene ku buhanza kabisa ntibamenye inzoga imwe murinze mubona jewe koresha umwanya hageze aho je mba serieux ibintu je ndavyicuza man harya mpora nshaka no kora inyuma gatoyi ngaha ca gihe c'abanyarwanda nyene kuza demana twaramugwanije bro kabisa kandi yarafise ivyiyumviro yarafise mindset zikuze zigupasura ariko mutererana kabisa tugatumwanya uno munsi yerema turiko turayikenera jewe koresha umwanya nimurabe ivyo nkora nivyo nakoze mufata akanya munyumvirize basi patriotisme basi ndimo basi mumvirize basi ukungene fise uburibwe bwo kubona entertainment yacu y'u Burundi igeze ku rundi rwego kabisa nimufata akanya muhereza agaciro buri murundi wese bivanye n'icari n'icashoboye mumuhereza umwanya muhena agaciro abo bantu b'abanyarwanda canke abatanzania canke abaki nta na kimwe badusumbya nta na kimwe badusumbya pe urabona ko turiko tuca dukora ikiganiro nabone niko bicara bagakora ibintu kabisa hari n'abikoresha telefone urumva nibareke guha agaciro ibintu byo hanze twebwe twenyene nibatwereka ko bari seri tuzobasiriye birenze tuzokwiga vyinshi kabisa kandi tarenze kwisemba tuzokwiga twigishanye kandi dupasure dufata akarere bigende neza abaririmbyi twamaturira ati tubahereze ngo nibo bakwiye kudupasurira meme na twebwe meme si na twebwe tukwe guhaguruka apana koresha umwanya gusa na Nerinati na Simbizi ngo nibo gusa bariko baragwana na entertainment bariko barakuza showbiz hoya tukwe kuba benshi kwera ubunyegeri bwinshi n'ibyimbi yo habaye umuyobozi w'ukinebwe kabisa ariko umuyobozi amaze kuba incabwe gakerebutse ubunyegeri nubwo bari ibihumba amajana 5 buraburimba kandi bugapasura kabisa twere birakwiye ko aba bantu badukurikirana buryo umuntu azi entertainment avuga entertainment neza sumu promoter cyangwa influencer cyangwa umu journalist oya ni mufana kuko aba bafana nibo babibona nibo bavyakira nibo baja ingozi akumva ishene amaradio mu Burundi ntibumvikana amashira mu Rwanda nibo baja mu Kirundo bakamba bumviriza za radio zo mu Rwanda nibo baza baduha témoignage ngaha twe rero ivyo hari getana bimenya rero nibo bakwiye kuduha agaciro bakavuga ati aba ni abacu iyi ni ingwano ntibibaze ngo nugufite nabwo iyi ni ingwano pe kabisa kuko iyo umuntu agomba kugukuramo ijisho ukacumuboka ukuboko arababara gusumba kuko ucumubona wacu ewe ni wari inshuti gamwe wacu kabisa urumva swat first urabonye ko ari njyajya icya kabiri miso y'irapfuye uwo muntu azogukunda ryari Abanyarwanda bafite misiyo kurandura entertainment y'u Burundi twarabrotse ikigwanisho bariko bagira bayiranduze tarakibrotse uyu munyarwanda mu gihe yarazi yuko twe turi inshuti turi umwe akaza abona uramubonye yuko ari we uyu muntu ashobora kuryoherwa bro kabisa twe rero abo bakunzi bacu baduha agaciro bakunde media zabo
bakurikirane media zabo bazikurikirane bazikunde kandi baziha agaciro hariho gukurikirana ikintu utagihereje agaciro gikurikirana ugereje agaciro kabisa ivyo tuvuga bro twe turabasazi tugaragara nk'abasazi tukirana ariko dutunze imiryango n'abana kandi iyo miryango tuyitungishije entertainment nyene nibaza ko turabake habwenge bro sindavyibaza muri createur sakoresha umwanya ivyo uje kugwana urugamba ndavyumva nivyo none jesi ngomvye kwinjira cyane muri entertainment ndo kumbure urazi jesi kundusha muri entertainment ubona hariko harakubwira kugira ivyo bintu mu bishikeko erega iracyari mu mipango nubwo ibikorwa byatangwe kugaragara sinovuga yuko umuntu yoca yijeje agashajya mu mukondora zose kumbure muri entertainment ivyo mwamuri ko murakora iki niki kintu mwamuri ko murashira hamwe mufashanye kugira ibintu bigende uko mubishaka ko bavuga ati iri niyo fera fox ko umutagiye hamwe nta kintu kizima muzokora muri entertainment hari ikintu kiriko kirakorwa coba gituma yuko uwo muziki ho twawuzibiye tuzoguma hari wabo nyene tuzibiye entre aho ndavuga entre abari muri domaine kuririmba nkavuga n'abari muri aya ma media shaka wirekera nyene entertainment nyene yubakwa n'aya majambo gusa arubakwa kandi n'ibikorwa voila izi mbuga zacu zikeneye gukura zikeneye gukomera cyane zigira ijambo kuko nimba Tanzania ururimi rwabo rw'ikizori rwarabaye international wayi none ururimi rwacu canke imbuga twebwe duprefera zituja zigakundwa n'isi yose ko zikundisha abantu ntitujuragirike bro bariko bashaka kudutakaza man ngo Instagram ngo Twitter ngo TikTok ngo Snapchat kabisa bro bariko bashaka kudutakaza aho twikomeje aho tuvuga bakumva bro bariko batwereka ko izi mbuga zacu atakamaro zifise Facebook ngo nta kimazi kugira tuzite tuje kubaka imbuga nshasha bazi kubaka urubuga rushasha ngene bipfu biravuna sana friend ivyo rero tutabimenye bien avo twebwe izi mbuga twaba twarazimenye bien avo imbari Facebook na YouTube tukazikomeza tuzikomereza hanyene tubafyondera hanyene hara tuzoza tuja gusoma ivyo banditse twebwe tuza twikorera ivyacu nabone bazoza basoma ivyacu ku mbuga zacu batwarare kuko twebwe bakadutakaza gusa tugata izi mbuga zacu tudufite ijambo ngo tugiye ngo muri za mbuga ngo ziri professional international zabo bazoba badutsinze kuko bo bazovuga rigende twe tuvuge zijana kabisa rero bisaba ko tumenya neza ko aba bantu dukeneye gukomeza ivyacu kabisa gukomeza ivyacu gukomeza ivyacu ari tag ni tag ariko wigarukira izi mbuga rero zikomezwa niki wowe ukamaza kuri media yerere abantu bazona himba yo majambo yawe bro tuvuga ati nakagahungu misi yose ari yerereye bana dekona ari gihe na dekona ugasanga uvuze ikintu umuntu abona neza ko kidapasa ko mu majambo nka 50 ushobora kuvuga harabo nk'amajambo 2 canke 3 ugasanga uvugugu ni sivyo natwe rero turakwiye gufata tubana twiremera ama content yacu ariko hageze kuvuga tukavuga kabisa ama content yacu turema ni gute muri rubuga rwose rafise imbuga rwatumye rukomera kabisa burute bandanya ariko bisonge no kuzinga modern ivyo rero kuja hamwe ni vyiza ariko umundi mwanya kuja hamwe n'ivyari vyiza ahubwo twagiye kugira urukundo gusa ego hako twoja hamwe twebwe aba influencer aba promoter aba journalist baki hako twoja hamwe ngo tuje hamwe twogiranira urukundo kuko tugiye hamwe umwe wese acarondera abari we chef ngo nije ngo chef wayo ngo reka tugira amatora ureka ngo nsabe imfashanyo hariya ngangire nuko asanga bizanyemo ubujyaje ariko tugiranira urukundo nta na kimwe cyo kwanka kuko wewe ucyukoze canshigikira uyicakoze ca dushigikira uyu abamupeye tuca twataka urumva twebwe umva urukundo cyo nico mbona cingenzi ibisigaye tubandanya ama content yacu umwe wese yemera umuntu apparence na content yiwe voilà Koreshumwanya tugushimire cyane twabanye neza by the way asante sana tizere ko no mu nyuma uraza umuntu watwama twagukeneye kenshi reka tureme ama content dukomeze kabisa turabe iyo bigeze dusezerera abakunzi ba Kamoti ndabakunda cyane guys ndabakunda cyane mukuri je ndabakunda pe Imana
aheza turabakunda sana ariko di Mr Black na Koreshumwanya